abarundi bamwe bamwe barafise ingeso y'uguhemukira abandi. Abatari bake usanga atabwizigirwa bafise. Ni inkuru y'umukenyezi yitwa Hajara ari muri diaspora, aho ari ku kazi mu gihugu ca Arabia Saudite. Yaratwituye rero atubwira yuko yarungitse amahera, mugabo ayo mahera akaba atashoboye gushikanwa aho yararungitswe. Ngo abajije abo yacishije ko mu kuyarungika baramuhererekana. Waguma babaza ariko ntibamuha inyishu itomoye. Arashika naho abandikira ubutumwa kuri WhatsApp ntibamusubize kandi abona bari ku murongo. Ayo mahera ngo yarayarungitse kugira ngo afashe abana baja kw'ishure, abana batangura amashure. Ubona yuko ukwezi kw'icenda kwari kugeze. Abonye rero ayo mahera atari ko arashika nk'uko babimwemereye, yarabarondera ku matelefone akababura, ngo yabandikira message ntibamusubize kandi ababona ku mirongo. Niko guca rero atwitura atubwira ikibazo afise, hanyuma natwe tumubwira duti duhe nimero y'uwo yacishije ko tumubaze twumve yuko yemera ko wamucishije ko ayo mahera, kuko ashobora kutavyemera akavuga yuko uri kuramudendereza. Ngo uwo mugabo rero yamufashije kuyarungika yitwa Bandeke Isaac. Uwo rero ngo akaba ariko aragira ivyigwa hariya mu gihugu ca Arabia Saudite, no kuvuga ngo ivyigwa vy'idini rya Islam. Uwo muvyeyi nawe yarungikiye amahera abana yitwa Hajara. Amaze kutubwira rero yuko yarungikiye amahera abana kugira ngo batangure amashure, hanyuma ayo mahera akaba atabashikiriye, niko guca duhamagara Bandeke kugira ngo tumubaze yuko ivyo bintu abizi. Urumva hariho umuntu yampaye akanimero kanyu, ambwira yuko mufasha abantu kurungika amahera mu Burundi kandi n'igikorwa ciza cane. Hanyuma ambwira yuko mwoba donc yoba yabahaye amahera kugira ngo mumurungikire mu Burundi kugira ngo ashobore kurungika abana kw'ishure, ariko ayo mahera akaba atashitse. Uwo muntu yitwa, sinzi ko mwoba mumuzi, yitwa Hajara. Hajara? Ego. Yoba yararungitse angahe na ryari? Bo, nibaza yuko haciye nk'indwi, amatariki yoba yarungikiye ko ntayo nibuka neza. Hanyuma rero ambwira ati rumva wamubwiye yuko amahera yiwe ategerezwa kuba yamushikiye mu minsi yashitse iyo yarungitse mu minsi ibiri, hanyuma uvuga yuko azoba yamushikiriye, mugabo uwo wamuhaye kugira ngo bavugane mu Burundi amubwira yuko utaramuha uruhusha, bo hanyuma ngo arakurondera ntiyasubira kugutora, donc biramucanga. Rero icyo asaba yuko bo ayo mahera mwoyashikana aho yababwiye yuko abwirizwa gushika, ati canke naho ko muvuga yuko uyo muntu wo mu Burundi kumbura ataja ku murongo, mwovuga ahantu hari adresse yiwe, donc we yarungikiye akaja kumuraba akayamushikiriza. Icyo nomufasha rero ushobora kuntunkira nimero yiwe kugira ndayinjiremo ndabe aho ikibazo cyabaye. Okay, bo ugize neza cyane, reka ndakurungikire iyo nimero yiwe. Allo? Allo? Allo?
icika shefu yaciye icomoka. Okay. Nabonye ko vyaciye biciye. So nakurungikiye nimero yiwe sinzi ko uyibona. kandi ayinjiremo rero ndabe Yego. Dabiri uwo muntu yitwa Hajara mwana wa mama. sawa ndamubonye Ego. urabona uyu muntu Ego. yarungise amafaranga n'ibyo ndabirungika mu Burundi hama baramubarira imikofinanse Ego. ntibijyana n'iyo nimero bamuhaye kuko bazoshobora kubika basi amazina cyangwa akagira na nikopeke cyangwa akazana yindi konte yindi apana iyi Ego. ariko gushika n'ubu naratanga n'inimero bamusabye umuntu yogenda kuyatora ku maboko cyangwa akazana basi kopeke kubera bagiye kweshyira kuri iyo na microfinance yiwiwe basanga izi nimero n'amazina ntibijyanye narabisiguriye ndarabibarira ndamuha basi n'inimero y'umuntu avugana nawe mukorana nawe mu Burundi kugira nyene bavugane bashobore kuhuza bari babiri kubera je narabirungise bisaba ko wewe rero arwika namba ni kopeke cyangwa nimero y'umuntu ari aho hafi nyene Bujumbura agenda kuyatora ku maboko sinzi rero ko bavuganye cyangwa bavugije ariko yarayaguhaye ego bo narayaronse okay merci beaucoup ego merci beaucoup urumva yatanze ya microfinance narabimusiguriye cyane uyu mukobwa iyi microfinance utanze iyi nimero yanani yakubye n'amazina n'ibijyanye nuko umuntu akuyuguruje iyi microfinance ego agenda akagusabira nimero nziza zijyana n'amazina ego kubera ngo ugenda gushyira amafaranga kuri nimero kanaka amazina arayandi ntibishoboka ofete inimero za microfinance yabahaye nizo zitari zihuye n'amazina ariko yego okay urumva ingorane ngo yagize ngo nuko uwo uri mu Burundi wamurungitse ko yamubwiye ngo ntashobora kubikora utamuhaye uruhusha nawe arakurondera asanga nturi ku murongo warakwandikira ntiwamusubiza reka ndamushyira ngaha kuri apere namba ndamu ego ndamunge munge kuri apere nyine kubera ndabona nawe nyine ari ku murongo kugira ndamubaze neza ukuntu bavuganye n'uwo mukipe yaje kumwunga je ko ntazi ingene babikora aho urabona ngaho kuri ahantu handitse polisi cyona ngaho kuri polisi bacakwereka amanimero kijya muri nimero yiwe okay reka ndaga nangereka cyane atukora namushizeko ibyo rero dekoroshe nikaliza ara anyaka gari kwa sauti ya kufanya kumwanya mmoja Allô. Allô, oui Nara décroche. oya bo ashobora kuba atavyazi uko ibi biragoye Reka basi genda murondera ubunyene ndamubaze nuko ego
murondere umubaze muvugane kugira ngo nce ndagutelefona mu nyuma mumbwire yuko byaheze. Merci. Aha rero twaciye telefona Hajara kugira ngo aje ku murongo ikinyoma gikubitigwe ahashashe. Amaze kuja ku murongo niho twaca turondera Bandeke mu nyuma. Uracari ku murongo? Yego. Mbona ko wewe gusa. Yes, monsieur Bandeke. Umeze neza rero. Okay. Nguyu Hajara rero muramutse ngaho hanyuma kumbure muvugane ingene vyagenze. Allo? Muranyumva mwese? Iriya. Chenda kwa. Atambe mwiriwe. Monsieur Bandeke? Allo? Mikro yiwe irugaye nayo korore. Mikro yiwe irugaye. Allo? Allo Bandeke? Ndiko ndumva Hajara nakubwira ikibazo kiko. Ego. Hajara. Ikibazo ikibazo wandikaho kiri sinakubwiye ko wewe Yusufu yambwiye ko nimero wamuhaye ari yo witwa Cecile ko rero ushobora kuba warihenze ukatwitiranya amahera afite atari wanje arayi wose Cecile acambira ko no kurondera rero we tukavugana nkakurondera nkakubura ubu rero Yusufu asigaye avuga ko atananze ngiye umuntu wo mu Burundi atuma kurondera kumayini datanu we nakubariye ko amafaranga narayarungitse kuri iyo na microfinance yo ariko basanze urumva amafaranga yakubariye ko amafaranga afise anditse ku izina rya kana urumva genda cyane kwa nimero yiwe ndakubarire bati uyu muntu murondere agutunganiriza ibintu byawe mubariye ko ebana iyo microfinance nuko byagiye umwisugurire nyine abikore neza. rero naramurone yacambira yuko ijya microfinance atari iwanje ari ya Cecile rero n'uyundi muntu ari bayisangiye ari babiri aca nsigira kire amafaranga tutse ayi wawe ndera nawe nyene ndamushirenga mutane ashi mukwege urabonaga mwigisha yewe uyu munsi kuva ejo nabwiye ujya muntu ari mu Burundi rero ko muri mu Burundi mushobora kuronka amayinite asanzwe yoroshye uyu muntu murondere ku mayinite asanzwe uyu Yusufu kubera iki ntakimuvugisha kuri WhatsApp ngo anyishure ntiyishura uyu munsi yabwiriza aramubwira ati ntabwo mu bana baje ku ishuri n'ukuri harimo n'imfubyi muri ko muraduha aje avuga ngo je ngo ntanzi Yusufu ariko avuga ngo je ngo ntanzi message nganda zifise ngo ntanzi ngo ntanico tumamenya ngo kandi ngo nanje gusinda kuri uwo Yusufu kandi ngo ntanico tuma ngo ndamumenya none umuntu yishura nkuko azi yuko afise amafaranga y'umuntu agomba kuyahereza akamwishyura nkuko onye agamikiki oya we humura Bandeke amuturonderere gikuru nuko yemera yuko yaguhaye amahera kandi yemera yuko yayamuhaye reka amuturonderere ndizera yuko amutora nuko gusa ndiko ndamurondera ngaho kuri apere namubuze Hajara sake wetuza rero ibintu bizagenda neza gushika ejo mu masaha tuzobora waronse amafaranga yawe sawa mubwire Yusufu no kuri ntabwo asubire kureka gutanga amafaranga kandi wewe atanga bizoroshe
amakuru wewe uramubwira kandi nawe avuga biri mu mutwe Nega ufumwa mwafikeni mabakuru Angela sabwe we rero tuza genda bikurikirana gushika ejo zoronka amafaranga yawe yego jewe nuko ndemeye ibyo muzi nanje ndarindiriye Bandeke. hanyuma rero mwigisha ndagushimiye kuri iyi ntambwe kuko jewe sinashobora kubavugisha ngo banyishure reka turindire mpaho ejo Ego. niharenga tuzongera tugire nk'uko nyine tugize arubwo imana Oya bo wewe tuza nizera yuko bizogenda neza. Ngabo yihindukiza mu kirago ntiyihindukiza mu ijambo. Rero reka tufate yuko Bandeke ari umuntu w'umushinga ntahe ejo azogutunganiriza. Jewe ikintu nagomba kumva ubwa mbere yuko yemera yuko wayamuhaye. Urumva yuko yemera yuko wayamuhaye. Siko? Ico rero ni ikintu gikomeye, ibisigaye rindira ejo agutunganirize nkuko avyemeye. Reka rero ndagusetse. yego ariko ndashimye cyane kandi vyiyongereye Okay. ugire ibihe vyiza Namwe. Nibaza yuko mwagerageje gukwirikirana ikiyago cose ingene cagenze. Aho twagize ico kiyago itariki 19 z'ukwezi kw'icenda. Aho murumva yuko abanyeshure baza bapfunguruye. Mwumvise ko yavuze ati ejo nzogutunganiriza. Nukuvuga ngo zari itariki 17. Uwo muvyeyi yarasubiye aramurondera kugira ngo amwibutse ya tariki igeze ariko aramuhebura. Natwe tugerageza gusubira kumwandikira turamuhebura. Gushika nino saha ayo mahera ntarayatanga. Ariko mwebwe nyene mwumvise yuko yiyemereye yuko ayo mahera yayaronse kandi akayarungika mu Burundi. Nibijanye ndamuha basi nimero y'umuntu avugana nawe mukorana nawe mu Burundi kugira nyene bavugane bashobore kuhuza bari babiri kubera jana narabirungise bisaba ko wewe rero arwika namba ni kopeke cyangwa nimero y'umuntu ari aho hafi nyene Bujumbura agenda kuyatora ku maboko sinzi ko bavuganye cyangwa bavugije ariko yarayaguhaye Bo Okay. Merci beaucoup. Murumva rero bene data ukuntu abarundi bateye. Gushika ino saha tugeze ko ayo mahera ntarayatanga nkuko yavyemeye yuko azoyatanga itariki 20. Ubu rero umuntu aca yibaza ati none ibi ni biki? Ni kibi canke nuburyarya nuguhemuka ni biki? Yagombye gukorera ikibi bano bana vyagenze gute? Ubu muntu yo kwiyumvira ibibazo vyinshi agasigwa. Nama ndababwira yuko ubuhemu ari bubi. Umuntu bakorana ari mu Burundi ngo yitwa Yusufu. Urumva yuko bagumye bacenga uyu muvyeyi Hajara. Uno munsi nagomba mwebwe mwese muriko muranyumviriza dufashanye. Umuntu yoshobora gushikiriza ubutumwa uyu Bandeke Isaac abumushikirize abone yuko ariko aragira nabi, abone yuko ariko arahemukira uwo muvyeyi, abone yuko ariko arahemukira ivyo bibondo kumbure muri uno mwanya biriko biramererwa nabi kubera udufaranga vyari birungikiwe bitaraturonka. Abamuzi bose bamubwire ko ibi bintu atari ubushinga ntahe, hanyuma atunganiriza uwo muvyeyi kuko baca umugani nguheza kugoka ibigori bigaca vyera. Ijambo twari dukeneye canke ijambo twari tumukeneye ko ryari iryo jambo ryo kuvuga ngo ego narayaronse yarayampaye hanyuma ndayarungika mu Burundi. Murumva yuko uyu muvyeyi yagumye avuga ati
none mbwira basi umuntu uwo muntu mukorana ari Bujumbura, abari Bujumbura bazogende ahaba bayamwake. Ivyo ntiyigeze avyemera. Nuko rero abamuzi bose, abazi uyu Bandeke Isaac bo mushikiriza ubutumwa, kuko ibi bintu si vyiza na gatoya. Turasavye nabo mw'idini rya Isilamu baba baramurungitse kwiga, nibumva ubutumwa bagerageze bamubaze igituma ariko aragira ibi bintu. Iyi nayo ni nimero yiwe ya telefone, iyi niyo telefone akoresha. Dusabe n'abajejwe intwaro ko boba bafasha muri ibi bintu mu gihe abenegihugu babituye. Uyu Hajara yarituye n'userukira igihugu c'u Burundi muri Arabia Saudite, ariko turabona yuko ataco yashimye kumufasha. Uwaserukira igihugu c'u Burundi muri Arabia Saudite turasubiye kumusaba kugira ngo agira kigoro kugufasha umuvyeyi, amubarize Bandeke Isaac igituma yafashe ayo mahera canke igituma atagomba gutanga ayo mahera. Atakigoro gakozwe kugira ngo uwo muvyeyi aronswe amahera yiwe, agarurizwa amahera yiwe canke asubizwa amahera yiwe, tuzoheza tubabwire mu nyuma aho bigeze. Ariko turangize dukebura abantu bose b'abarundi bafise iyi ngeso, cane cane abantu bafasha abandi mu kurungika amahera. Iyi ngeso bayihebe, kuko mu gihe uriko urakora ivyo bintu vy'urudandazwa canke vya business, ugatangura kwerekana ubuhemu, ugatangura gutakaza ubwizigirwa kuraba na bariya, biba vyanse. Nama nababwiye yuko ubwizigirwa ari ikintu ca mbere gihambaye mu buzima. Nguko rero ukuntu abantu b'abadiaspora bama bahemukiwe n'abarundi bagenzi babo, cane cane iyo barungitse amahera. Ibi bimaze gushikira abantu benshi, turamaze kubicisha ku rubuga kenshi mu vyumva. Hanyuma abo yarungikiye bakabigarama bati twebwe ntavyo tuzi. Imana ishimwe ko Bandeke yavyemeye. Mwumva, nimwibagire kugira subscribe, mufyonde no kuri jeme, mufyonde no kuri kagakengeri. Ibisigaye reka twibananize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamahaye kaze. Aya mafoto abiri mubona rero nayo twitije sayabo, nayo twitije kugira ngo mutahure ikiyago twariko turagiranira.